Itariki imwe y'ukwezi kwa kane 2021 ni itariki benshi bakunda kwita ngo ni itariki yo kubesha. Ariko abantu bavyakira gute iki kintu cyo kubesha? Ese ni ikintu n'umuco ukwiye kugumugwirira canke twumva umenga byohagarara? Sindumukizwa ariko nyewe abantu bafite nyene kwemera gutandukanye. Parti nkunda ya mbere ni ku ruhande rwo hepfo. Turabaramukije abakunzi b'Imamara TV aho muherereye hose, murabizi ko tugera tubatererana tuguma tubamara irungu umwanya n'umwanya. Uyu munsi rero dusanzwe turiko turatembera hano muri quartier z'igisagara ca Bujumbura. Ni itariki imwe y'ukwezi kwa kane 2021 ni itariki benshi bakunda kwita ngo ni itariki yo kubesha. Ariko nkuko murabizi ko ntidushobora kureka ibintu nk'ivyo ngo vyijane, turakunda kugenda kenshi tugenda turabaza abantu bamwe bamwe uko umunsi mukuru nkuba wumva. Ese ni umunsi mukuru mufata byaba byavuye he, biva kuki, imwe abantu bavyakira gute iki kintu cyo kubesha? Ese ni ikintu n'umuco ukwiye kugumugwirira canke twumva umenga byohagarara? Tukaba rero turi kumwe n'umukobwa mwiza ngaha mwese mubona Tessa Tagasi cyane akunda gutoka ku gafoto. Reka kwanza tubanze dutangure tumuramutse. Turakuramukije. Amahoro. Kuba takuzi dushaka utangure widondora abantu bari baradukurikirana kuri Imamara TV. Nitwa Clara. Shaka ramumagara Clarisse. Sazwe n'umunyakayanza. Asanzwe kuri muzima bw'insi yose. Umunyeshuri. Ariko Clarisse, tubonye look yawe umenga nk'umunyeshuri, kobwa nyene asa neza, Tagasi nyene nakahiga system ukoresha kugira ngo Clarisse bameze gutya. Wapi bisanzwe nyene nikunye wakanzwe gusa n'imishatsi. Uyu munsi n'umunsi itariki imwe abantu benshi bavuga ngo niyo kubesha. Iyo tuvuze kubesha wowe kubwawe nkawe nka Clarisse umaze kwenda bangahe kwanza no munsi? Shawapi from Egypt ndabikunda. Ureka kubikunda ko kandi ari umugenzi w'abantu benshi. Umva n'umugenzi ariko sitavyemera jewe nyene ku ruhande rwanje. Ariko ntuvyemera, ariko niki gituma utavyemera ko kubesha bifata nk'iki? Ibintu temera biba bimeze gute no kuvuga Clarisse adakunda guhimbaza iminsi mikuru canke Clarisse niki gituma utohenda umuntu kandi ari ku munsi wo kubesha? Bon, umva jewe kuntu ibintu bimeze sindumukizwa ariko nyewe abantu bafite nyene kwemera gutandukanye. Uno mu mizirima Clarisse? Ndi umukatolika. Umukobwa dukunda kubona udufoto twiwe amapost menshi. Clarisse akoresha imbuga izihe n'izihe? Ndafite Instagram na Facebook da stati za WhatsApp. Bakwita gute kuri Instagram? Kuri Instagram ni Clara Moza. Facebook ni ryo nyene Moza Clarisse. Ikintu gituma ukunda udufoto ka Clarisse ni giki? Turakunda kubona udufoto twatotse. Nikihe kintu ukundira amafoto we? Juste nyene kudukunda, kwifotoza, bisabye ndikunda. Yego. Nikihe kintu ukunda ku mubiri wawe kurusha ibindi? Ku mubiri wanje ndakunda igihimba cyo hepfo. Parti nkunda ya mbere ni ku ruhande rwo hepfo. Ruhande rwo hepfo? Ingiti. Igisusu. Ni nk'iyihe mpano, ni kihe kintu ukunda mu buzima bwawe? Ikintu ubona uvuga ati jewe nko mu minsi za mu buzima bwanje bwa minsi yose nzobiki? Ukunda wumva uzobiki muri kazoza? Icyo nkunda muri kazoza bashamvuga iki? Ifuza nyene kuba umuntu akomeye, kuba nzwi n'abantu. Umustar. Umustar giteze nyene. Umukobwa ubona umustar wemera nko mu Burundi akubera nk'icitegererezo ni indazo bwa mbere wawe? Umustar mu Burundi nabwo ngo remera umukobwa. Hari umukobwa ariko aravuma muri no minsi yitwa Cobra. Rero umudo wawe? Hama uretse ubone mu baririmbyi mu mastar bariko bakobwa, umuhungu mu yimisa kwemeza ngaha mu Burundi mu muziki canke mu bindi bintu byose bituma umuntu aba umustar ni nkando ari ubona ariko araduguna munsi? Umuhungu ni Orege. Derege general. Uramwemera rwose? Ni umukundira iki? Umwemerera iki? Indirimbo ziwe vraiment ni nziza cyane kandi ziranapfumye abana umva ko bazirimba ahantu hose
akantu kamwe we mwemera ureke twagiye ni nk'iyo ndirimbo ukunda yo Zadem cyari ya mbere igira harawe sana zadem aho uri uretse hano aho herere bone irahashika cyane gose Clarisse iyo aryohewe abameze gute Clarisse yaryohewe nakunda kuvyerekana bimugumamwe mu mutima gusa hose ubwo umenga ashavuye yego gusa sishavuye nyine mbangereranya ni kihe kintu gikunda kukubabaza ikintu kikubaye ko ushobora ikintu iyo kimbaye ko mbabara shaka kubura imfungurwa umuntu ashaka kunezereza Clarisse kugira umunsi uvuga ati no munsi niriwe neza vraiment numva ndi furu nyene nimeze furu happy kabisa abo yagukoreye kibazo yagoye yagoye resha umuntu ashaka kunezereza uyu munsi umuntu akavuga ati je Clarisse ngira muteze surprise ndamunezereze niki yogukorera kumura surprise yari yose Clarisse arafite umushiri yego abahungu babandi tubabwire nakibazo ariko ntimuri abana oya umukundiriye cyose umuhungu ukunda bameze gute umuhungu nkunda umuhungu muto muremure ni n'ukunda umuhungu muto kandi nawe mbona ari neza kubera nje mbyibushe sinisha nkunda abahungu ushaka nyine mugene murakompletana yego abajene benshi usanga bari mu gashomeri iyo bari mu gashomeri usanga ko bavuga ngo ntibaduhaye akazi ntibageze gute ubuteganya ko ivyo nyibona nk'amashuri uhejeje nk'akantu ubona nk'unyawucukereye nagaye cyemejeje kwanza nabanza nkarondera utuntu tw'iwanje nkora yego nta kantu wabwira abandi ugira nk'utwo tuntu nabo bumve ko nabo dudugira ko bakabishobora barashobora gukora ibintu byabo ikibi gusa no kuryama kugira ubunebwe ubunebwe nibwo bubi burya mu bintu byose akajambo kamwe ku bandi bajene bakora dukurikira ugwaruka bafite ibindi byumviro bitandukanye n'ibyo mugabo we nk'akajambo k'impanuro kuno munsi tunagira ko dusozera nk'abajene no bahanura yuko twokora burya tukareka ibintu nyene byo kuza umva hari ukuntu nyene tuja mu bintu byo kuryoherwa tukishingwa nyene mu bintu byo kuryoherwa gusa bigaherera iyo ariko ntitwumviye ko tushobora gukora ikintu kikaduteza imbere tugashika kure kugira abakunzi ba Kimamara TV bagira subscribe abakunzi b'Ikimamara TV no babwira ko mwakora subscribe mugakanda na like share na comment hama turabakunda cyane mukomeze kudushigikira I love you